Ndagize mwaramutse namwiriwe bivanye n'umwe wese aho aherereye bakunzi bacu ba Youth Media TV, amagroupe ya WhatsApp, ikibuga ca Facebook, YouTube n'ahandi. Turabahaye ikaze kuri uwundi munsi tugomba twigeho ku bijanye n'amagara yacu, mu vyo twokora vyerekanye n'amagara yacu ashobora kudufasha mu gihe twagize ikibazo muri bimwe bimwe na biriya mugabo bijanye n'amagara yacu. Uno munsi bagomba turabire hamwe ku giterwa bita kirikima, turmeric mu kirundi sinzi ingene bacita, ariko benshi barakizi ngira ngo murakibona kw'ifoto. Gusa abatakizi baza bavura bagikekeranya bakacitiranya na tangawizi. Oya, abo ntabwo ari tangawizi, yo ni ikindi kinzari. Urabona gusa biri mu muryango umwe na tangawizi, ubwo vyose nako biri sous forme y'amateke, kandi vyose biforomye kumwe, ariko iyi kirikima yoyo isa na jaune indani, kandi yoyo nubwo uyihekenya ntabwo ibaba nka kurya tangawizi baba. Iki kinzari rero gifite ubushobozi buhambaye cane mu kuvura indwara nyinshi, ariko muri izo nyinshi turaza kuvugaho zikeya bidushobokeye, kugira ngo abashoboye kuba bafite ibimenyetso canke bafite ubwo burwayi bazoshobore kugikoresha kugira ngo bivure, kandi bikabavura mu mwanya muto. Iki giterwa rero ni igiterwa gihezagiwe cane mu kuvura yaba indwara zo ku rukoba, indwara z'indani mu mubiri n'indwara z'ahandi mu ngingo zose z'umubiri. Kiravura rero, ni ibintu tuba turiko turanegrija mu gihe ari biba bintu tuba dukeneye kuza turakoresha mu buzima bwa misi yose, kubera iki biranaturinda n'indwara. Ndazi turaza kubibonera hamwe akamaro kaco. Iki giterwa rero mushobora kukironka mu masoko amwe amwe nk'abari Bujumbura, kwa Siyoni birahari, kiriho, ariko hari n'abadandaza n'ifu yaco, mugabo ntitwokwibanda kw'ifu, ubwo ifu barashobora kuripirata ugasanga bagiye barongera n'ibindi bintu vyiza. Nubwo woja kukigura, wokigura ahantu wizeye canke wewe nyene ukakigura ukacitunganyiriza mu buryo tuza kugusiguriramwo, ushobora kuza kuracitunganyirizamwo. Rero iki giterwa dutanguye ku ndwara kiba kivura, kiravura indwara ya allergie. Hari abantu bahuganirwa ku mubiri wose, canke ari ikintu umubiri ukanka, agafurutirwa, yarya kikamwanka, ugasanga hari ibintu bamubujije vyo koza arafungura bivanye ngo na allergie, ugasanga ni ibintu vy'akaronda hereditaire, ariko mu vy'ukuri iki cinzari ca kirikima mu gihe ugiye uracihereza ivyo bintu vyose birahera. Muri uko rero kucihereza mu gihe urwaye indwara zo guhuganirwa, turaza kwibonera hamwe. Ariko iyindi ndwara kivura, kiravura barya abantu usanga bavyimvye amaguru canke bakavyimba ibindi bihimba vy'umubiri, ukabona ukuboko kwavyimvye, ukuguru kwavyimvye, canke ukabona uruhande rumwe rw'umutwe rwavyimvye. Iki kinzari kirabivura cane gose mu gihe wagiye uragifata, umuntu akaza aracihereza, kiramuvura ivyo buvyimbe bugahera neza. Iyindi ndwara kivura ni ku bantu barwaye amafyigo. Iki kinzari kiravura cane amafyigo, abantu barwaye amafyigo. Iki kinzari baza baracikorako kubera ko kirafasha no muri ba bantu usanga bataronka umwanda muto, ugasanga aragoye kugira ngo aronke umwanda muto bikamugora, arashobora kugikoresha igashobora kuza araja ku mwanda muto vyoroshe. Mu kuyindi ndwara nayo kivura amafyigo, tuvuye ku mafyigo, hama barya abantu usanga bavyimvye inda, bakunda kugira gaze nyinshi, bagasohora impwemu mbi ziciye ari inyuma, usanga ahumeka impwemu zinuka cane gose. Iki kinzari kirashobora kubikora. Kuri iki kinzari ni ikintu
kija gukora mu mara, kirafasha ku bantu bafise ibibazo vy'amara. Abantu rero bamwe bavyimvye ubuda, basura imisuzi inuka cane gose, iki kinzari kirabafasha cane gose. Ukaba wiziye ico kibazo cankwe hari igihe bishika ugatangura kumva umunsi ntumerewe neza, gaze nyinshi mu nda, umusuragura, rondera iki kinzari ucihereze n'imiburiburi imisi 2 kuri 3, ivyo bibazo uzoba usezeranye navyo. Hama ibandi bantu gifasha ni barya abantu bakunda kugira ibinyanya vyinshi, akumva ibinyanya bimukubita mw'ijoro, ku mutaga. Mugihe icinzari ugiye uracihereza bakivanze na tungurusumu, ukakivanga na tungurusumu ukaza uracihereza, navyo nyene birahera. Uracihereza ikiringo c'indwi imwe, ivyo binyanya ukabura iyo vyagiye ugakira. Kandi iki kinzari n'ikindi kintu gikora gihambaye cane mu mubiri wacu, kirongereza inguvu abasirikare bacu b'umubiri, kubera ko ibintu bikigwiriyemwo, hagwiriyemwo les antioxydants na anti-inflammatoires, gifise ubushobozi bwo kuduza abasirikare b'umubiri, nka barya abantu usanga bagwaye, usanga baremvye. Vyiza nuko mumuha iyindi miti ariko mukamuhana n'iki kinzari ca kirikuma, kubera ko kiramufasha gukomeza barya abasirikare b'umubiri, hama bagahangana n'ibindi bibazo baba bafise mu mubiri, bigatuma bakirana n'ingoga. Cane cane ko barya abantu baba bafise ingwara ngendanwa, umugera wa sida, ni vyiza ko boza barihereza iki kinzari, kubera ko kirafasha abasirikare b'umubiri gukomera, bikagenda neza kugira ngo umuntu agume agoyagurika buri mwanya. Iki kinzari rero mu ngwara twari dushimyeho kubaganirizaho zarizi, ariko hariho n'izindi nyinshi cane gose. Twobahanura yuko muza muragifata nka kurya mufata amazi, munywa icayi, burya kuntu muba mukenera kurya indya za misi yose, n'iki kinzari mwoza muragiherekezanya mukaza muragifata, kuko kirarinda umubiri nkuko mwavyumvise. Rero ntimugifate minenegwe, muze murabikora kugira ngo muze murinda amagara yanyu. Ibi vyose twavuze muri izi ngwara kivura, hariho abatazigwaye, mugabo nawe utagwaye n'ingwara n'imwe muri izi, nawe urakeneye gukomeza abasirikare b'umubiri, kandi n'izi ngwara zigushikiye ntivyoba biryoshe. Rero ni vyiza yuko uba urivura utaragwara. Ni ukwivura utaragwara, nayo iyo umaze kugwara urabizi ko biba bibi gusumba. Rero ngo wabigenza gute mu gihe ugifise, wabikora gute? Ni vyiza ko ugikoresha ari ifu, nk'uwashoboye kuronka amahirwe yo kuronka ifu yaco, urashobora gushira mu cayi unywa, ugashiramwo nk'akayiko kamwe ukanywa, cankwe washobora no kukivanga n'ubuki, ugafata ikiyiko kimwe c'iki kinzari ukakivanga n'ubuki, ukagira sufome y'akagari ukarya. Canke kuri barya abantu usanga bavyimvye ku mubiri, urakivanga n'ubuki ukisiga hamwe uvyimvye, hoho n'unwa urisiga kuri ca kivyimbe ubona ufise, ukanabirekerako bikumirako. Hama haciye amasaha runaka ukoga, ukaza urabikora gutyo nyene. Uzabona ahantu wavyimba, waja kwa muganga bakakubwira nta na kimwe urwaye, nta kintu na kimwe tubona, nayo wakorako wumve ko unababara, uzobona burya buvyimbe bugenda buravyimbuka uko imisi igenda irahaca kuko uragikoresha. Rero uburyo bwo kucihereza, ushobora gufata ikiyiko kimwe ugashira mw'itasi y'amazi ashushe, ugakoroga, hama ukarindira y'amazi akaba akazuyazi, hama ukihereza. Washira mu cayi birakunda, ni kwa kundi nyene ukanywa. Mu gihe ufise ibibazo vyo mu mara, ufise ibibazo vyo mu mafyigo, nuko ama allergie, canke kwa kuvyimba inda, nuko wocihereza mu mazi ashushe canke mu cayi. Naho ku bagwaye ingwara zo ku rukoba, baravanga n'ubuki, ukaza
urisiga, naho nyine urashobora kuvanga n'ubu kukamira nko mu gihe ukeneye kongereza abasirikare b'inguvu, abasirikare b'umubiri, canke kuri barya abantu usanga bafise ibibazo vy'ikirungurira, wakoresha ukoresheje ubuki, ukabikora nka 2 ku munsi, nka 5 no ku mugoroba, resultat ukazoyibona iza ari nziza. Rero nuko tugarukirije ngaho, Imana ibahe umugisha, kandi mwibuke ko duhari ku bwanyu. Ukenera ubufasha araturondera kuri izi nimero, ariko mu byo twasiguye ngaha byose ndaza ko atana kimwe kitumvikanamwo, ariko ushaka kugira ico abaza arashobora kwandika muri commentaire turaza kumwishura. Kandi tukaba tubashishikariza gutsinda subscribe no gutsinda agakengeri kugira ngo iyo dushizeho video nshasha mube mubibona, kuko buri munsi tuzaba tubashira ibiganiro bitandukanye n'ibi twaganiriye uno munsi. Rero murakoze, Imana ibahe umugisha muri byose.